Ya Yuksi, Kendi. Mambo vipi? Uko poa? Shama niko wamevye none twaburanye kweli n'imizi. Twaburanye vyaza basi hejuru twibasi tubonane loswali. Sana sivyiza. Ewa, sinjoherwa bugiri kurami bankukebuke kweli. Luka no kuntera inkuru kwanza. Yego ndi inkuru kwanza. Ndazikeka kuntera inkuru nyinshi. Imero gutse. Ndakanyuma wa muntu nyine wa muntu. Ndiko nyenze ngo yarabuye cyase. Jeje. Gift ndagasu nyene. Sawa. Meze neza gift. Je ne sais pas kabisa. Bite vyawe rero. Ni fresh kabisa. Sasa rero. Mana sinzi numva nishimye ukuntu mbarira kwanza ibyo bishasha ndadufitiye bishasha. Iwana ni bishasha nyine ariko sivyo hatari. Urumva agomba ndagusaba service kumwe na urabizi we ni fresh namangusaba service namangutuma hariya. Ubu rero nagomba ndagusaba vraiment. Ndose namba yo jya mutada mwari kumwe. Gift n'ukuri. Kajya gakobwa twari kumwe kajya kafafa ni kagufi ndakwinginze basi ugira ikintu dupfa basi nimba ariko sa nakoze nisubire ko basi nkoso nta kosa bankore kandi ntaco dupfa vraiment nta nikizohaba ko biruko basi tongoza jewe cija ariko kweli uganda gukunda Jona gusabye kwere rumva nawe sivyo kurankorera. Gifti none wenda kugire ntibasi. Kada gakobwa ni kagufi je simbona ikintu karondera. Marlene nabona yirabura kusumbya ugira. None wewe sinibaza canke urantinya mbwira byongere basi reka je ntanakira. Ndi lady baye. Basi ndagutinya vuba kuvuga ico. Je sinda. None basi je nanza barira basi ikintu dupfa jewe ndabimenye basi. Vraiment nta kintu je nawe dupfa kandi nawe urabizi. Umviza ndakubwira je byandanda ibintu byiwawe nta nimero y'ujya ushaka kugura nta kuntu wakama muri nimero zana nimero zana akakubera iki je sindi umukobwa nk'abandi barira ikintu basi je two badupfa mbarira je sindi umukobwa nk'abandi Aba kandi vraiment wanashaka kusa neza vraiment gusa je ibyawe bingeza ahantu ni wabona ko bukwiye ko je nawe tubakumwe uzondondere kandi ndi lady Probleme kabisa. Yani probleme.